n'ikaze muri ano makuru atubwira uko ikirere cyo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 kizoba kimeze. Haba mu gitondo canke ku muhingamo twiteze ko tuzoronka ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu gitondo hazogwa n'imvura ahatari hake ni nko mu ntara za Rumonge, mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Ngozi, Muyinga, mu ntara ya Cankuzo, Karusi, Ruyigi hamwe na Gitega. Ahazoboneka ibipimo by'ubushuhe biri hasi kurusha ahandi mu gitondo ni mu ntara za Kayanza hamwe na Mwaro. Ku muhingamo rero nkuko narimejeje kubivuga naho nyine tuzoba dufite ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mbere hazogwa n'imvura hose mu ntara zigize igihugu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara zimwe zimwe arizo Bubanza, Bujumbura hamwe na Rumonge. Aho twiteze kuronka ibipimo by'ubushuhe biri hejuru kurusha ahandi ni mu ntara ya Cibitoke hazoboneka °C -27. Nuko rero mwakoze cyane kudukurikirana ndabifurije mwese kugira umugoroba mwiza aho muherereye. Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya Misios tuba turiko turabashikiriza. Sagwe ikaze nanone mu makuru agezweko ariko aravurwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru agaruka mu bisata bitandukanye ayari karavurwa mu menyesha makuru, amakuru tuba twatorijwe n'umurwa wamenyesha makuru bakorera irya nino, ayavurwa muri politike, inkuru zirabana n'umutekano, butungane hagati y'akazi na muntu n'ibindi vyose babiriko biragarukwa ko irya nino. Kano kanya tugiye kugaruka ku makuru duhejeje kumenya. Hari intwazangabo zibiri harimwo n'uwahora akora mu biro vy'umukuru w'igihugu zanyurujwe ryari, zanyurujwe nande, abo banyurujwe ni bande, kuki banyurujwe, ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabibateguriye. Hari n'andi makuru atandukanye ariko aravurwa irya nino yoba mu birabana n'umutekano, turaza kugenda tureba bashikiriza yose twayabateguriye. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone canke subscribe kugira igihe dushize ko inkuru urajwa mu bambere yabashikirwa nazo. Imbere yuko tugaruka rero kuri iryo nyuruzwa gizo ntwazangabo ndetse n'imvo zoba zinyegeje inyuma y'inyuruzwa ryabo nabo babarabigizemwo uruhara no kubona intwazangabo harimwo n'uwahora akora mu biro vy'umukuru w'igihugu banyuruzwa, ibi bintu birateye ubwoba kandi birateye n'amakenga. Turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kubabwira zimwe mu mbonera kure nazo zabuzwe irengero. Turaza kubigaruka ko vyose turabe naho ivyo bintu vyoba bifitaniye isano. Kubanywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ndabaramukije cane, turazi ko muha muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ku bari mu bihugu vy'ababanye namwebwe turazi ko mukunda ibiganiro vyacu, ntibagiye namwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika. Nibagiye n'abanywanyi bacu muri ku migabane y'amakungu ya kure, Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose ubo buri ukurikira ibiganiro vyacu, turakenguruka cane kuko ngene mudahengeshanya kutwereka urukundo. Eka no makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru iriko iravurwa. Intwazangabo zibiri zanyurujwe nande, ese ibi bintu vyoba vyinyegeje inyuma y'iki? Ibi byose turaza kubigaruka ko. Dutangurire rero kuri ino nkuru y'ukuntu izo ntwazangabo zanyurujwe. Izo ntwazangabo zanyurujwe ni bande? Amazina yazo ni OPCE, Renova, Sekahoruri, Bamutazira, Nsere, Martikire, OPN 1347. Intwazangabo yo mu gipolisi ikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2009. Bene Lieutenant Colonel Egide Sogomba Batazira Rave, Martikire SS 1797. Intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yahora akora muri kaminuza y'igisirikare ISCAM. Bose uko ari babiri bahoze bagwana muri Paripehutu FNL. Benshi mu bagenzi babo bahoranye ku rugamba bakabafata ko bishikanye muri CNDD FDD. Amakuru twaronse akaba avuga ko izo ntwazangabo zibiri zanyurujwe ku wa gatandatu heze ku igenekerezo rya 15/0 umwaka w'2022. ngo baba bafatiwe mu Kamenge bajanwa mu modoka voiture Toyota TI ifise imparati GA 777
ubusa gatatu. Iyo modoka ngo yoba isanzwe ikoreshwa n'umukozi w'iperereza yitwa Natani aba mu Kinama. Kuva bafashwe ntawe uzi irengero ryabo. Umwe mu batwandikiye yatubwiye ko kuri uno wa mbere ko bahawe amakuru ko izo ntwazangabo zatorotse kandi ngo zasohotse igihugu. Ayo makuru ntahumuriza na gato, kuko iyo umuntu anyurujwe n'iperereza bagatangura kuvuga ko yatorotse igihugu kenshi ntasubira kuboneka. Turacatohoza ido nido ry'ifatwa ry'abo bantu. Abandi twaganiriye batubwiye ko hari imwe muri izo ntwazangabo yari imaze iminsi ivugana kandi yandikirana n'abantu benshi ikidogera ibitameze neza mu gihugu. Abo bavugana benshi bamufata nk'umusumyi w'urusaku kuko bari bamuzi nk'uwishikanye muri CNDD-FDD gusa. Bamwe mu baganiriye cane nabo barimwo mu banyurujwe n'iperereza rya gisirikare muri 2021, ntidushimye kuvuga amazina yabo. Uyu dutanze ifoto muri iyi nkuru ni uwitwariye Tona Colonel Egide Sogomba batazira Rave. Ntituraronka ifoto ya OPCE Renova Sekahoruri, uwo yironka akaba yoyiturungikira. Uwo bazi neza zino ntwazangabo zibiri ukoba womenya ivyazishikiye, womenya umukozi w'iperereza bita Natani aba mu Kinama, akaba yotwandikira kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 3245253 ubusa kabiri. Iyo akaba ari nimero wo kwandika ko ubutumwa yandondeza nashize ahabona inyuruzwa ry'abo bantu. Si izo ntwazangabo zibiri gusa, kuko hari n'imbonerakure yitwa Richard Hakizimana, nayo kuri ubu atawuzi irengero ryayo. Richard Hakizimana ni imbonerakure ivuka kuri transversale ya 12 muri zone Buringa ya komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza. Imbere yo kubugwa irengero yari umushoferi w'utwara iperereza mu ntara ya Bubanza Wilson Nzisabira. Kuwa 14/0 umwaka w'2021, Richard Hakizimana yahamagawe ku telefone na Wilson Nzisabira yatwara iperereza ibubanza, bavuganaho yagira amuhitane kwibarabara. Kuva rero amuhitanye Richard ntarigera asubira kuboneka. Umwaka uraheze. Richard Hakizimana twaramutabarije kuwa 22/0 umwaka w'2021, ariko nta gakuru kiwe twaronse kiretse abavuga ko yoba yaramaze kwicwa. Womenya rero Richard Hakizimana n'uwo bafise amakuru atomoye kuvyamushikiye nawe akaba yo kwandika kuri rya nimero nari nababwiye ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 3245253 ubusa kabiri. Uyo rero akaba ari uko uyo nawe yoba yaranyurujwe. Tuve muri izo nkuru zirabana no kunyuruzwa tugaruke ku yandi makuru ariko aravurwa irya nino. Hari ivyavuzwe mu nama nshingamateka, Agatogwa sawe akavuga ko ivyo biciye ukubiri ntibwirizwa shingiro. Honorable Agatogwa sa abona ko kwinjira mu gipolisi c'u Burundi udafise amamuko mu Burundi vyoba biteye ukubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu gihe bari bashashe kugira bige iminyanyiro y'integuro y'ibwirizwa shingiro rigenga abapolisi mu Burundi yarungitswe n'inama nkenguzamateka, bamwe mu bashinga amateka bavuze ko umuntu wese afise ubwenegihugu bw'u Burundi ngo naho yoba adafise amamuko mu Burundi ngo ko afise uburenganzira bwo kuja mu bibanza ashatse, kiretse ikibanza c'umukuru w'igihugu, w'inama nshingamateka hamwe n'uw'inama nkenguzamateka. Muri iyo ntuguro hakaba harimwo ko umupolisi yoba ari umurundi afise amamuko mu Burundi, yamara Agatogwa sawe akaba yerekanye ko vyoba abiciye ukubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu, afatiye ku bibanza rivuga ko bitegerezwa kujamwo umurundi ahamuka gusa.
gusa ivyo ntivyatumye umukuru w'inama nshingamateka Honorable Giras Ndabirabe atemeza ivy'iryo nteguro, akaba yemeye izo nsiguro. Rero ivyo iyo mpimyanyuro igaca yemezwa nk'uko amakuru twaronse abivuga. Mu yandi makuru nanone ariko aragaruka ko cane, turabe ku bindi biriko biravurwa cane nanone mu nkuru zirabana n'abantu baburwa irengero. Hari uwitwa Medari Nsabamahoro, akaba ari umusore w'imyaka 35, avuka ku mutumba wa Rukobe ya kabiri, ni muri zone Buhevyi muri komine Itaba, ni mu ntara ya Gitega. Yoba yahoze akora muri Kopeke Igitega. Kuwa 20 Munyonyo umwaka w'2021 isaha 5 z'ijoro, Medari Nsabamahoro yarahagaritswe n'igifyo c'abapolisi bari mu modoka zibiri, bamusanze mu cumba aho yaba muri karitsiye Nyamugari mu gisagara ca Gitega. Mu bamufashe havugwa ko hoba harimwo umukozi w'iperereza rurangiranwa mu kunyuruza, guhohotera no kwica abantu, Gerard Ndayisenga, muri kino gihe aboshwe mu mpimba. Wobazi iyo Medari Nsabamahoro canke womenye ivyamushikiye, nawe akaba yomenyesha kugira hakogwe canke se abashe gutabarizwa. Iyo nayo akaba ari inkuru yavurwaga cane. Hari n'ibindi biba biriko biragarukwa ko cane irya nino mu makuru turiko turabategurira. Mu kanya muraza kuyakurikira mw'idonido, ushobora kuba twumviriza ariko utarafyonda kuri sabone kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi mu bambere. Wafyonda kuri sabone dushize ko inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese. Mu kanya n'ayandi makuru araba agezweko avurwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi.